umukuru mu gisata c'igipolisi kijejwe gukinga no gutabara mu gihe c'ibiza n'isibe commissaire de police Anise Nibaruta yuguruye icese kuri uno wa gatatu uruganda rujanye n'isekeza ryo guhanahana ubumenyi n'ubuhinga bw'ibanze bujanye no gutabara mu gihe haba hadutse umuriro mu kurindira ko abahinga mu kuwuzimya bahashika. Mw'ijambo ryiwe Anise Nibaruta yerekanye ibikunze gutuma amasoko asha hamwe n'icokorwa kugira ngo mu gihe haba hadutse umuriro boroherwe kuwuzimya. Urwo ruganda rwitabwe n'abaserukira amakomite y'amasoko ya Kamenge, Kinama hamwe na Kotebu ngo rukaba rugiye kubandanywa no mu ntara zo hagati mu gihugu muri kuno kwezi nyene kwa Ntwarante turimwo. Nkuko mubizi amasoko atandukanye aramaze gusha. Ukuyemwo intara ya Rumonge, Bujumbura na Rutana, izindi ntara zose z'u Burundi ziramaze kuronka amasoko yahiye. Intara zimwe zikaba zaronsa amasoko ashika 3 canke 4 yahiye, ndetse amasoko amwamwe akisubiriza gusha nkuko mwabibonye ku isoko rya Kamenge. Nyakubahwa umushikiranganje w'umutekano, iterambere rusangi n'umutekano w'abene, nyakubahwa umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano w'abene gihugu, aravye ico igihugu gihomba n'icimiryango ifise ibidandazwa mu masoko igihe amasoko ahiye, yaratanze itegeko ariha babura amatari bose harimwo n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura hamwe n'umuyobozi mukuru w'igisata c'igipolisi kijeje gukinga ibiza no gutabara abo vyashikiye. Aho hari kwigenekerezo ya 16 kwezi kw'icumi mu mwaka wa 2020, aho yabasavye yuko bahagarika bidatevye amasoko ari karasha ku rugero ruteye ubwoba. Muri iyo ntumbero mu buyobozi bukuru bw'igisata c'igipolisi kijejwe gukinga ibiza no gutabara abo vyashikiye, twaciye dufata ya mbere turatangura inyigisho. Ubu tukaba turiko turaheraheza inyigisho ku bapolisi 110 bamwe twita abasaper pompier bajejwe guhangana n'imiriro y'ivyaduka. Uyu munsi dutanguje uruganda ndetse akaba ari nisekeza ryo kwigisha no kumenyekanisha ubuhinga bwo guhangana n'imiriro, cane kuri mwebwe mujejwe amasoko barya bayacunga n'abayakoreramwo. Uyu munsi rero dutanguriye kubajejwe amasoko ya Kamenge, Kinama na Kotebu. Ejo ku itariki 25 kwezi kwa gatatu 2021 tuzokorera mu masoko ya Jabe, Kinindo na Ruvumera. Kwigenekerezo rya 26 uku kwezi nyene tuzokorana n'abajejwe amasoko ya Musaga, Kanyosha na Ruziba. Tuzobandanya kandi no mu gihugu hagati, aho kwigenekerezo rya 28 ukwezi kwa gatatu uyu mwaka nyene tuzokorera mu ntara ya Cibitoke ku isoko rya Cibitoke mu gisagara ca Cibitoke. Itariki 29 uku kwezi kwa gatatu 2021 tuzokorera Igitega ku mugwa mukuru wa politiki. Tuzokorera kandi itariki 30 uku kwezi ku isoko iri hagati mu gisagara ca Kayanza. Ibi bikorwa ndiko ndavuga tuzobibandanya gushika dushikiriye amasoko yose ari mu gihugu c'u Burundi. Nakaryo rero uyu munsi ko gutera kamo mwebwe mwitavye ibi bikorwa kugira ngo niyo izi nyigisho zarangira muzobe muzi cane ibituma amasoko asha. Muri ivyo bituma nyamukuru harimwo barya abantu bashusha amamesa kugira ngo bayadandaze ameze nk'amazi. Baratsa umuriro bakagenda batawujimije, ijoro ryitereye isoko rigasha rigatikira. Barya abantu batekera ibiyoba kugira ngo babigurishe ku mafaranga make, amafaranga 100 canke 200, nabo nyene bakoresha umuriro kugira babitekere. Bakagenda batawujimije babikoreye hagati mu isoko.
hariho abasiga amabateri yononekaye bakayashira muri makiosk ziriya nzu z'ubudandarizo. Ayo mabateri rero agaturika, kavyimba agaturika, ni naho rero nayo nyene atera amasanganya. Hariho n'abahanahana umuyaga nkuba bakabikora atarabahinga, bakongera bagakoresha insinga ntonto ntizakire umuriro bimwe bikwiye, bigatuma naho nyene amasoko asha. Ngaha harimwo n'amakonteur ya kera ashaje, ugasanga ntagifise inguvu zo kwakira umuriro, bigatuma naho nyene amasoko asha canke izindi nyubako. Rero tubonereho akaryo ko gusaba nyakubahwa umukuru w'igisagara ca Bujumbura hamwe n'ababuramatari b'intara zose z'u Burundi ko boshinga umuntu umwe canke babiri ku isoko yose afise ubuhinga bw'ivyerekeye umuyaga nkuba. Uwo muntu akazohembwa n'ayo masoko nyene, agaca iminsi yose araba ivyerekeye umuyaga nkuba, ingene abantu barahuriranira umuriro. Ico gikorwa kikazofasha rero kugira ngo dukinge ya miriro yo mu masoko. Turasavye mwebwe mujejwe amasoko ko mwokubahiriza zijya nzira zijya miduga ijejwe kuzimya, twirinde ba bantu bafise agatoke kama gahese kuko bamenyereye kuhadandariza, ukamengo niho bunguka vyinshi, ariko isoko ihiye duhomba ibisumba bijya bunguka. Rero zijya nzira tuzubahirize, imodoka zije kuzimya zigira aho zica. Ngahamagarira igisata c'igipolisi kijejwe gukinga no gutabara mu gihe cibiza n'isibe ko cogira imyimenyerezo myinshi mu masoko yose, bagacisha zijya kamyo murya mu masoko kugira ngo babone yuko inzira zamazuguruye umwanya wose kandi zishobora gutabara ahariho hose. Ndateye akamo abene gihugu kubonye ikintu kimuteye amakenga kijanye n'umuriro haba mu isoko canke ahandi, ko yoca hamagara ku nimero itariha 113. Iyo nimero tuyitaba amasaha yose yo ku murango nayo mwijoro. Iyo umuntu ari umudandaza canke umuntu yagiye gusuma mu isoko akabona umuriro uradutse, agatangura kurondera komiseri w'isoko, nawe akaja kurondera regisseur w'isoko, regisseur akaja kurondera umukuru w'igisagara ca Bujumbura canke umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igisagara ca Bujumbura, dusanga iyo nzira ari ndende kuko nabo baba bari mu bindi bikorwa, bigatuma rero umuriro unyaruka kugwira, bakazoja kuduhamagara umuriro wamaze kugangura. Turasavye bijya bikoresho muzosanga ku masoko dukunze gukoresha igihe c'imiriro ko mwobibungabunga, kandi mukigisha abantu benshi bajejwe kubikoresha kugira ngo bibe birakora, bibe biratabara mu kurindira yuko abahinga bo mu buyobozi bukuru bw'igisata c'igipolisi kijejwe gukinga ibiza no gutabara bwashikiye bashika aho uwo muriro wadutse. Ndasavye bimwe bishimitse yuko ata muntu yosubira guhamagara ku nimero 113 mu ntumbero yo kujuragiza abapolisi bajejwe kuzimya imiriro, kuko tubibona kenshi tukaja iyo baturangiye atacabaye, mu gihe tugiye tugasanga bagaca baduhamagarira ahandi hahiye. Ivyo bintu rero biratujuragiza, tukabura yo ducira nayo tumira. Turasavye rero abantu bakoresha amabarabara yuko botanga inzira, bakabisa zijya modoka igihe cose zisavye inzira, kuko baba bari mu bikorwa c'iteka co gutabara. Kuri mwebwe mujejwe amasoko ndabahamagariye gufasha kugira ngo bijya micafu usanga ari bigunguzi mu isoko canke inyuma y'isoko, bijya bintu bihave. Nukuri birateye isoni, birabuza yuko imiduga ija kuzimya irengana, usivye ko akenshi bituma havuka n'ingwara z'ivyaduka. Turasavye ishirahamwe Regidezo yuko yo kwitwararika gushiraho aho zijya modokari zizimya zivoma, cyane cyane hafi y'amasoko no mu makaritiye mashasha, kuko dusanga nko mu makaritiye Gasekebuye, za Carama,
za Kigobe n'izindi zidafise aho zijya modokari zivoma. Turasavye nuko bozibura aho zari zisanzwe zivoma ariko no munsi hazivye canke hatarimwe amazi. Turasavye ishirahamwe Onatel ko ryo kwitwararika na ntaryo kudufasha ko zijya telefone twitaba ko zirakunze gupfa bakazidusubiriramwo kugira ngo dushobore koroherwa mu gikorwa cyo gutabara iyo baduhamagaye, kandi baduhe amatelefone yerekana inimero y'umuntu ahamagaye, mbere n'uzoba yaduhamagaye atujuragiza tuze tumushengeze. Ndasavye igipolisi kijejwe amatohoza Commissariat General de la Police Judiciaire ko yo kwama baduherekeje tugiye kuzimya kugira ngo bace bagira amatohoza na ntaryo twame tumenya icatumye isoko risha canke iyindi nzu y'urusangi isha, kugira ngo dushike kwihangiro ryo gutabara mu gihe amasoko ahiye. Turakeneye yuko tworonswa camion citerne zifise ubushobozi bunini kugira ngo zice zuzuriza zijya kamyo zizimya aho umuriro wadutse zitabanje kuja kuvoma kure, kuko zigiye kuvoma kure zisanga umuriro wamaze gusubira kugwira inzu canke isoko riko rirasha bigatuma hononekara vyinshi. Turasaba kandi n'impuzu zo kuzimya kuko hariho impuzu zisanzwe zarabigenewe. Imbere yo kurangiza rero rino jambo nashaka gutera kamo babura amatari b'intara zitandukanye yuko bo kwitegura kuzokwakira no gushigikira iki gikorwa c'iteka co gukangurira kumenyesha no kwigisha abo bajejwe gukorera mu masoko no kuyatunganya kugira ngo aya masoko ntasubire gusha. Ni kuri aya majambo nuguruye rero icese izi nyigisho kuri mwebwe mujejwe amasoko, mwebwe muyacunga na mwebwe muyadandarizamwe mwaserukiye abandi, niyo mwava ngaha muze kugenda muvyigisha abandi kugira ngo izi nyigisho zishikire benshi. Nihahangame Uburundi, nihahangame amasoko akingiye imiriro y'ivyaduka, nihahangame igisata c'igipolisi kijejwe gukinga no gutabara mu gihe cibiza n'isibe, gifise uburyo ubushobozi bukwiye kugira ngo amatungo ya leta n'amatungo y'abene gihugu bigume bitera imbere. Murakoze.